hatubarondera company yifuza abakozi bashikijana niyo group ya mbere tugomba guherako kugira ngo bagende gukora muri warehouse. Warehouse bivuze ngo ni kuja gukora mu bubiko, ni muri food packaging, kuja gukora mu bubiko bw'ivyo kurya, ugatekera ibifungo kubishira mu en carton, wongera ubideplacer uja kubibika aho bibikwa, wongera uzana ama carton. Okay, motivation ya buno buzima tujuru na kanoti. Ego. Akanoti bohembwa bariko bakora nakaye. Akanoti bazonahembwa kazoba kisumbiye cyane kurusha ko bahora bahembwa bagiye gukora ivy'ubwubatsi. Ego cyane. Abahora baje gukora muri construction helper bakunda kuronka $350, ariko bazokora muri warehouse bazoronka $400. $400. Ego. Aho nakaryo kubahungu. Nk'ubu nanjye noba ndi Dubai. Ufate nibereye muri ya construction. Ego. Nawe mezi 6 muvuze narayamaze. Ego. Vyokunda ko ndeviya ivyo by'ubwubatsi nkabivamo ko kumure nakazuba ari kenshi nkigira muri ibi byawe ya house. Ego cyane. Uwo muntu ko sanzwe ari hariyo. Naho bice bigenda gute? Uwo muntu yari hariyo bica byoroha gose. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza. Ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza. Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore. N'inzu nziza igezwe iri mu rupango rwiza cyane, ishobora no kwakira umuryango wose, ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero nunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex, nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi vyose vyankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi, aha kayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza. Okay, yes, reka turamutse tubifurize kugira amahoro amagara meza amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media, kuri ca kinyamakuru kiba partage ama opportunité kibasangiza n'ivyumviro ndema butunzi n'ibindi. Uno munsi reka kino kiganiro ndababwire ko je nka umdishanjima mwarantumye ndabangutse, mwaduha ivyumviro vyinshi, hari ibyo mpora nsoma ama commentaire nkumva koko n'ivyumviro bikeneye inyishu. Hari abari Dubai, hari n'abandi bifuza kujayo, benshi baratwandikira bakadutuma, kandi nkumva koko bikwiriye ko ngaruka muri nibana ivyo bibazo bakavyishura. Tugiye kuyaga na Sister Grace, ubushize niwe twari ko marika ravuga kuba shoboye kunyonga amataxi bifuza kuja ku Dubai. Hanyuma bavuze ngo kubagiye bohembwa $1,000. Ego cyane, twavuze ko boshaka gushikana $1,000 mu gihe hagiyemo n'amasaha y'ama overtime kuko nabo barayahembegwa, ariko mu gihe bakoze bakora amataxi none bakora ku masaha. Ego cyane, bafite amasaha bategeza gukora ku munsi, amasaha 10. Rero mu gihe bakoze ama overtime baca bahembegwa naho amasaha yandi bongeyeko. Niho rero bashaka gushikana $1,000, ariko ku utavyifuza agashaka gukora ry'amasaha yemewe na leta uwo ahembwa $800. None kino gihe nubwo no munsi atari ntumero y'ikiganiro muri ko murabakira. Ego cyane, twe turabakira kandi utwara borohereje kuko ntibikenerwa ko babanza kuriha amahera imbere ko tubandika ngo bagire interview, ahubwo babanza kuzana dossier yabo ari igizwe na passport na permis de conduire yabo yino mu Burundi kugira ngo bashobore kubanza kuvugana n'umukoresha kuri interview, abakoresha interview, hama umushoferi azoshima niwe ashobora kuzana y'amafaranga asabwa kugira ngo ashobore gutangura ko kazi. Ariko none kubushize mu kiganiro twari gukora mwavuze ngo bene gutanga akazi bazizira ngaha mu Burundi babe interviewe cyangwa be interviewinge bumve ko bashoboye kameme icongereza cyo kuvugana n'abakiriya. Ego cyane, twarabivuze mugabo bakoresha bavuye batubwira ko kurinda kwideplace gushika no mu Burundi byaba bibasaba umwanya munini kandi nawe atabo bafise kuko akazi kenshi bariko barakora, ariko baravyoroheje bavuga ngo turashobora kugira interview dukoresheje Google Meet, aho tuzokoganiza tugafata umukozi tukamumeta en contact n'umukoresha bakoresheje Google Meet kugira ngo bashobore gukora iyo interview. Rero uwo abakoresha bazoshima niwe azoshobora kuzana amafaranga akeneye kugira ngo dossier we dushoboye kuyiprocessinga agende muri Dubai gukora ko kazi.
bivuze ngo ubu nta mafaranga akenewe. ubu nta mafaranga akenewe mu gihe utaracagurwa n'umukoresha uzobanza kuba Okay. selected before None bariko baraza ku bwinshi. cyane ahubwo umuntu atarashika muri Niban ndamubwire ngo ariko arahomba cyane urahawe ikazi byihuta igitigiri kitarakwira. Aha. Okay. Uwo munsi akona gaciyemo. Ego. Twebwe uno munsi ku kibazo benshi bantumye. Urabona iyo hageze ici aba diaspora benshi barataha bakagaruka ngaha mu Burundi. Ariko kandi ntibiterwa n'ikindi biterwa nuko biriya bihugu barimo byinshi bishushe. Ego. Siritu nk'abantu bakunda gukorera kuri tele akazuba ngo karababaza. Na Dubai niko kuko kino gihe ubushuhe ngo ni bwinshi. None ko numvise ngo mwabo habonetse kandi karyo kuko nubokorayo mbere ngo banagakorera n'udufaranga twisumbuye kuri ajya bahora bajya gukorera. Mugabo kandi ngo badakorera ku zuba. Ivyo bintu nukuri isukuri. Nukuri cyane kuko muri Niban turabitayeho twariyumviye ko muri kino gihe izuba ari cyinshi cyane muri Dubai aho benshi bavyipfuza bikorera babera intambamyi yo kuja gukora kuko biyumvira ukuntu boja gukora akazi ko kubaka uruzuba ari rwinshi cyane riko rabaturira. Rero tuvyiyumviriye twaragiye turakora ubushakashatsi hatubarondera company yifuza abakozi bashikijana niyo group ya mbere tugomba guherako kugira ngo bagende gukora muri warehouse. Warehouse bivuze ngo ni kuja gukora mu bubiko ni muri food packaging kuja gukora mu bubiko bw'ivyo kurya ugatekera ibifungurwa ubishira mu en carton wongera ubideplacer uja kubibika aho bibikwa wongera uzana amakarton. Ivyo bintu byo bitandukanye na babandi bapakurura imizigo. Ego cyane biratandukanye kuko gukora muri warehouse ni gukora mu bubiko bwa company kanaka bafise ahantu abari n'amakarton mato mato. Yes n'amakarton mato mato just urapangamwo ibifungurwa baba kuko ni muri food packaging urapangamwo ibifungurwa mu makarton ugapangura umva ukabika nyene ibintu vyo muri company. Ego isigura ko kazi nta ruzubu zo kwigera ubona nta buruhe uzogera uhura nabwo nakazi duhimiriza abenshi bari bifuza kuja gukora Dubai boza bakajamo kugira ngo byukuri bashobore gukora bari mu mahoro n'umunezero. Okay, motivation ya buno buzima tujuru na kanoti. Ego. Akanoti bohembwa bariko rakora nakaye. Akanoti bazonahembwa kazoba kisumbuye cyane kurusha ko bahora bahembwa bagiye gukora ivy'ubwubatsi. Ego cyane. Abahora baje gukora muri construction helper bakunda kuronka $350 ariko bazokora muri warehouse bazoronka $400. $400. Ego. Ikibazo cyo kwibaza rero. Ivyo ni bande? N'abahungu n'abakobwa baravanze. Aka kanya muri ibi vya warehouse tuko duhamagara abahungu gusa. Nibo bonyene twaronkeye ama place yo kuja gukora Dubai. Ariko n'abakobwa nzi twabirengagije nabo turafise akabijya kawo. Gato tubane tugumenga kuri ku bahungu. Yego kuri ico mwise ngo ni warehouse cyangwe mu butekerero bw'ibifungurwa. Nta ndimi bisaba. Oya cyane peu importe kuvuga ikirundi icongereza kuba uvuga icongereza byo ari byiza cyane kuri wowe kuko uba wuguriye ama opportunity menshi ariko kuba utakivuga kuja gukora muri warehouse nta kibazo urashaka gukora n'ubwo utazi icongereza ntibakwegizija kuvuga amaboko akora nta kindi kuba ufise amaboko akora ushobora gukora ivyo ko barakubwira n'ukuri ivyo birahagije. Ego. Wow. Aha. Okay. Ku bintu bijanye n'ama visa bitwara umwanya ungana gute? Visa mu bijanye n'ibi vya warehouse really biri so fast ku buryo dushobora kubaha muri 3 weeks ko visa zabo zoba zasohotse mu ndwi zitatu. Kibazo rero uvuga icongereza cinshi uvuze 3 weeks. Ego tubaha 3 semaines kugira ngo ama visa abe yasohotse kugira bashobore kuja gukora akazi ka warehouse muri Dubai. Biranyaruka cyane. Okay. Ego. Byumvikana nk'umuntu yoza kubisaba uko asanzwe yiteguye baravuga ibintu byo vuga ati reka mbenda ari haduke yandije nje kuyarondera. Oya kuko ukuntu binyaruka nje gituma twashimye no kubabwira igiciro bizoba biriko. Igiciro nangaye? Igiciro bizoba biri kuri 7 million. Tubasaba ko kuza kwiyandikisha wozuzanye igice cyayo mahera 3,500,000 ukayazana ngaha muri company hama yandi ukazoyazana visa isohotse muri izo ndwi zitatu bisigura ko vyiza wowe yafise yose icarimwe. None kino gihe ku bantu usanga benshi bari muri bihugu bibanyi sireka tuvuga ati ibihugu byinshi bya Afrika hari babibereza Kenya, Uganda, hepfo muri bihugu byegereye South Africa ibi avyumvisa kumvana karyo mugabo ntari hafi ni ari hariya uwo muntu muhiza mukamufasha gute? Twebwe muri Niban mu gihe uri umurundi peu importe igihugu wowe urimo cose turashaka kugufasha
baba bari Dubai bagomba guhindura ubuzi turabafasha, baba bari muri Kenya bifuza akazi ko muri Dubai turashobora kubafasha, aho wowe uri hose wumve kuri urahawe kaze muri Niban. Ego ariko abonye kenshi na kenshi baje bakora kuri telefone. Ego ne kuri telefone ko muramuna abantu bahora bandika muri commentaire ngo muratiba kubishura. Bon kuri telefone turabishura cyane ariko tuba dufite ama message arenga nka 2000 message, ugaca usanga umuntu yifuza ko akikwandikira ucumishura ubwo nyene, ariko turabishura buke buke icyo bagomba ko tubafasha tukakibafasha nubwo tutajyarusa nkuko bavyifuza, ariko turagerageza. Bisigura ko rero uri hanze ntutinye, hari nimero ya Niban tuza gushira aha hejuru muri commentaire, uze kuyiraba twandikire hama tubigufashemo. Voilà. Okay, abo na bawe ya house uvuze bazohembwa 400,000 ku kwezi. Ego. No, $400 ku kwezi. Uvuze ko bari ha miliyoni 7 bajayo. Ego bari miliyoni 7 gusa muri warehouse. Nabo nyene mbega baragira kontra. Ego cyane tuzoshobora kubaha amakontra ya 2 ans. Hama mugabo kubavyifuza hari abantu bavuga ngo jewe nkeneye kumenya nubwo muzo amakontra ya 2 ans nkashikayo, mbega barashobora gukunda ko ngezeyo no hindura akazi nkaja mu kandi kazi, nubwo mu mpaye kontra ya 2 ans sindinde kuyimara izo 2 ans. Bien sûr birakunda muri Dubai, umaze gukora ushika kuri 6 mois kaba wumva wo hindura akazi, it's up to you. Mugamaga amezi 6 abanza ya mari. Ego ni muri mare 6 mois muri iyo kontra, mugo ufise kontra ya 2 ans. Aho nakaryo kubahungu. Nk'ubu nanjye noba ndi Dubai. Ufate nibereye muri ya construction. Ego. Nawe mezi 6 muvuze narayamaze. Ego. Byokunda ko ndeviya ibyo by'ubwubatsi nkabivamo ko muri nakazuba ari kenshi nkigira muri ibi byawe ya house. Ego cyane. Uwo muntu ko sandwa ari hariyo. Naho bice bigenda gute? Uwo muntu yari hariyo bica byoroha gose. Kuko uyo oye ni juste kutwandikira akatumenyesha statement yo uko imeze, uko uvyiwe vyifashe, hama ko yamaze gukwiza izo simu akazishikana, turashobora kumuhindurira tukamuha visa kuja gukora muri warehouse, hama akaza kagahindura agashobora gukora akazi yifuza kugira ngo arabe ko yova kuri iryo zuba. Aho urabagumuye benshi. Okay, ico reka ngira ngo ko afite ibindi bibazo ngira ngo barashobora kuza kubibariza kuri telefone number. Ahubwo mwari mwavuze ngo abakobwa nabo nyene ntibibagiwe. Nukuri ntitwabibagiye na gatoya. Abakobwa twabiyumviriye ko kandi tubiyumvira mu gihugu ciza cyane kirushirije kuja muri Dubai. Ko muri Dubai ku bakobwa hari ama risque. Ariko twarabiyumviriye ko tubarondera ikindi gihugu ciza aricyo citwa Jordanie. Ku bakobwa bavyifuza kuja gukorayo ku mahera make cyane gamana. Homme du changement ni make cyane. Ariko bakaja gukora iki? Bakaja gukora ubuzi bwa cleaning mu masuku. Ego. Cleaning. Ego. Hose kuzuba none. Oh yeah. Cleaning grama cleaning mu mazu, mu ma hotel, mu ma restaurant usanga vyukuri biri safe. Ariko bobo bagahimbwa ngahiri ko nibaza byose dubishire ku mugaragaro. Ego tubishire ku mugaragaro. Homme du changement vyukuri kuja Jordanie harimo n'itike y'indege, harimo na visa, azo ari ibintu bizimbutse cyane. Rero ku bakobwa agahembo kabazo bari $250. Ayabamwe. Ego oya ntayabamwe. Company namumenya aharara ikamugaburira, ikamudeplacer, ikamuvuza agwaye, hama ikamuhemba $250 ku kwezi. $250. Aho ni wahembwa menshi kuri babagabo. Cyane gose kubera ko bajye bagabo barigaburira. Ariko we ntazorinda kwigaburira. Bazomumenya bakoresha biwe. Okay. Okay, leka ariko gatungiye mbaje ku bakobwa ntibize gusaba ko babwiza kuba bazicarabo. Oya ntana gato cyane. Kari benshi kugira batware Jordanie wenda kwacisha mu bigo bakiga icarabu n'ibindi, ariko twebwe siko bimeze. Twebwe dufise company atubwiye ati whether bazicarabu, whether ataco bazi turabakira. Mubaturungikire. Okay. Rero murahawe kaze vyihuta muri Niban. Ego. Okay. Nuko ico reka tugigeze ngaho nibaza ko gitomo ikancumvikana. Abaza kugira ibibazo bashobora kubibariza ariko ubushize abantu bagiye bakunze icyongereza cawe. Ntugenda guchallenge gato. Tuze turafata kamwe wasanga natwe bigiye biza bukebuka. Ready change? Yes, of course. Okay.
bagenzi nje ngiye kuvuga mu kirundi uyunye arankurikira mu congereza mbega burya nta mavuga muhora mubura mu congereza amavuga bon uriko uravuga ururimi ikibi wokora nuko wona umuka buri kintu kimwe basuvuga bishitse ugasanga nyene ikintu nacyo kurabona neza urimprovisa as long as l'objectif ni gukomunika mu gihe ico shase kuvuga washe kugitanga umuntu akacumva tu improvise twagiye rero yego ndi umuntu amaze igihe kirekire nkurikirana ikinyamakuru Agaciro Media. I have been following the broadcast Agaciro Media. Narayikunze kibiganiro bicako. So I love so much all the broadcasting passing in that channel. Cyane kubivuga ibijanye n'ama opportunity hamwe na development personnel. And really so much and deeply for those speaking about personal development. Na opportunity. And opportunities. Ku bantu baba mu mahanga canke baba mu Burundi. For all those people who live abroad. Turakwekera ibiganiro bya Agaciro Media. Who like to follow the broadcasting, all the news in this channel, Agaciro Media. Hari benshi bamaze kwishingira imirimo bikomotse ku bumenyi bakuye muri bino biganiro. There are many who has been creating their own jobs through this broadcasting passing through the channel. Hakaba n'abamaze gushika mu bihugu bitandukanye biciye kuri opportunity babonye ikino kinyamakuru. And there are many who has already reached in different countries through all those news passing here in this channel. Reka tubashimire. Let's thank you so much. Mukameremani hano yumiwe yagumye yirabira gusa yumviriritsa. Okay, reka tubashimire naho ubutaha mwakoze cyane kudukurikira kino bigano mugisangiza abandi kugira ngo abo bipfuza izo opportunity bazigere ko vyoroshe. Naho ubutaha bye bye. Bye.